Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro bitambutsa kuri chaîne yanyu Mwerudende Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru yo kuri irigenekerezo ry'indwi mu nyonyo uyu mwaka, akaba ari amakuru na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyahera kubiriko biravugwa na cyane mu gisata ca politike, aho dutangurana n'inkuru ifise umutwe ugira uti Hussein Rajabu yoba agira agaruke mu Burundi. Kuva muri Pahipehutu gupfungwa mu mwaka wa 1991 guca muri Frodebu gushinga umuhari wa CNDD-FDD gupfungwa kandi imyaka hafi yose 8, ngaya amateka y'urugamba rutoroshe twamaze umwanya munini cyane rwaranzwe no kwihangana hamwe ndetse no gutegura imitego idasanzwe y'umwasi uyu mugabo yaciyemwo. Uyu munsi kuri genekerezo rya 7 mu nyonyo y'umwaka, muri iyi nkuru yacu twabahaye twahawe n'abagenzi bacu ba Ejo Heza, tugira tubibagezeho. Abarundi baribaza nimba koko uyu mugabo Hussein Rajabu yoba akiriho, abandi nabo bati azotaha aryari. Uzotinye umugabo afise ukwihangana. Urugamba rwo kurondera gutumbereza igihugu rutanguye uwo munsi mu buzima bwa Hussein Rajabu. Mu bihe byo guharanira intaha yo kwikukira, se wa Hussein Rajabu, Fundi Rajabu, yaranyegeje inshuro zibiri umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore. Yamunyegeza mu modokari yiwe akayisiga aho ihagaze kuri parking. Abazungu bari ko bararondera Rwagasore bakaguma basaka mu mazu bakamubura. Ni kenshi abazungu baronse amakuru ko Rwagasore ari ahanaka, ariko ku bwenge bw'abaswahili bakamwambika ikanzu z'abakenyezi zimwe zifuka mu maso. Abazungu bakamurengana ko batazi ko ari Rudoviko Rwagasore. Igihe hadukiye utugwi twabiyita abanyepolitike bikitse mu kiza inyuma y'urupfu rwa Rudoviko Rwagasore, bakabiba umugera w'amacakubiri mu mugambwe Iporona. Abaswahili batanyije na Rwagasore, bafatanyije na Rwagasore ntibyababujije kunguruza baja mu gutanguza urundi rugamba. Yarabonetse mu ndongozi z'umuhari Pahipehutu wa Gahutu Remy, yamenyekanye kandi cyane mu bice bya Cibitoke ndetse na Bubanza mu bikorwa byo kwishigisha iby'uburimyi abanyagihugu, kaba kandi n'akaryo ko kubigisha iby'uwo muhari. Yakoresha amanama y'uburimyi abanyagihugu, ari naho kandi abacishirizamwo intumbero y'urugamba rwo guhwabuza demokarasi. Amakuru yarateye arashikira ubutegetsi bwa Major Petero Buyoya kuri leta yiwe ya mbere mu mpera za 80 ko umuhari Pahipehutu uriko urashinga imizi. Ubutegetsi bwa Major Petero Buyoya buca ufata ingingo ko amatongo y'ibitoke yose yo muri ako gace asasikwa, kuko ngo ubutegetsi bwabagirije ko ariho bakorera amanama. Nk'uwari ajejwe iby'uburimyi muri ako gace, Hussein Rajabu yarababereye ibamba ubutegetsi bwa Petero Buyoya ko budashobora guhonya ibitoke kandi ari byo byari bitunze abanyagihugu bo ngaho muri utwo duce. Haciye kandi haba imyerekano y'abanyagihugu yo kwiyamiriza iyo ngingo kandi ntiyagiye mu ngiro. Ubutegetsi bwa Petero Buyoya bumaze kumenya ko hari umuswahili yitambitse mu mugambi wabwo, bwaciye buta mu mvuto hegereje guterwa umukono ku masezerano y'ubumwe bwa Warundi yo muri 1991. Nk'uwari amaze kumenyekana muri politike, inshuti n'abagenzi barahagurutse barasemerera leta
ya Petero Buyoya iragondozwa iramurekura. Ntibyatevye ubwo butegetsi bwarateguye igandagurwa rya Gahutu Remy. Urugamba rwa Paripehutu ruracumbagira kuko indongozi nyinshi zaraguzwe zita urugamba, abandi batangura kwinuba na hagati yabo gufatiye ku macakubiri y'intara. Ntibyatevye kandi haja hamwe n'abandi mu rugamba rwo gutanguza demokarasi biciye mu matora mu mugambwe Forodebu, ndetse n'ubundi Major Petero Buyoya nabo bari kumwe baratoba uwo mugambi. Bukeye kabiri Hussein Rajab asubira kwisunganya ndetse n'abandi bahoranye muri Paripehutu ndetse na Frodebu bashinga umuhari CNDD-FDD. Naho nyene kandi Major Petero Buyoya yagumye akigakiga kumusambuza kugeza aho yamutwaye indongozi zibiri z'umuhari twababwiye mu nkuru ziheruka. Ibiganiro vya Arusha byo mu mwaka w'2000 mw'ibanga ntangere byari bigamije gutoba urugamba ndetse rw'umuheto, kuko abategetsi b'ico gihe barabona ko abagwana bishitse bagafata ubutegetsi biciye ku muheto, abo bategetsi bazotakaza byinshi bagire n'ingorane zikomeye. Ariko kandi biciye mu biganiro hazobamwo amagaburanyama ni imyumvikano yo kudakurikiranwa mu bucamanza. Indongozi z'umuhari CNDD-FDD zimaze kubona ko ayo masezerano arimwo uduhazi twinshi, barasabye intagoheka zari ku rugamba hamwe ndetse n'abarundi bari babafashe mu mugongo kubagira umuntu ukwigumya kugira ngo habanze haboneke umuco muri ayo masezerano. Bamwe byarabagoye cyane kwihangana, barata urugamba baja kwiyegereza imihari yari yaruhijwe n'urugamba ishaka kwitahira. Hari abariye umutima amenyo bihanganira ibihe bigoye barimwo, bizera indongozi zabo bagoma ku rugamba. Abo basangiye uburongozi barabajije kenshi Hussein Rajab ko yizera ko bazotaha bagashika amahoro mu gihugu, mu gihe kandi abandi bamaze kubatanga gutaha. Nawe arabizeza ko umuhari CNDD-FDD uri kumwe n'Imana ndetse n'abagabo ibintu bizogenda neza, kubera bari bamaze kubona ko yabajabukanye inzuzi ndetse n'ibiyaga by'ingorane batari bazi ko bojabutse. Baramwizeye ariko benshi batabona iyo neza iyo izozanana. Hari abacitse intege ko biyankishije amasezerano baguma inyuma y'umuswahili, none bagiye kugwa mu gahinga. Vy'ukuri kwari guhumuriza. Bwakeye kabiri abagabo bakora ivyabo. Ngivyo ibiganiro byo guhagarika intambara birabaye mu mwaka wa 2003. Amasezerano atomoye araboneka, umuhari urataha. Mu kiringo gito gusa witeguriye amatora ya 2005 utako urayatsinda. Bamwe batanguranwa gutaha mu mwaka wa 2000 ntibakije. Erega no mu gihugu urugamba rwarabandanije, kuko Major Petero Buyoya yaciye ahuvya Nkurunziza basangira umugambi mubisha wo guhamba Hussein Rajab. Kuri Major Petero Buyoya yari apfunze Hussein Rajab irya kabiri. N'ubundi ntiyacitse intege, yararindiriye imyaka hafi 8 ari mwibohero kugira Imana imucira inzira yo kuja kwereka imbwa icazibujije kumera amambarwa. Uwo munsi bamwe mu Barundi bari bizeye urukiza mu biganza vya bamwe mu banyepolitike bari bakiriho canke bamaze gushengera, bavugana ivyijwi mu maso ko ibara ryamaze kugwa, ko ngo n'uwo Hussein Rajab bavuga ibintu atavyo yoshobora, ngo
iyaba abishobora aba yaraje kubatabara kuko abansi biwe bashengeye. Yamara kandi benshi muri abo bavuga uko bari bararahiye ko badashobora gushigikira umuswahili apfunzwe, bibwira ko kuja inyuma naka canke naka bibaza ko ngo bakomeye babona ariyo nzira gushika none araba urugendo rwahereye mu nzira. Ubu benshi baguma beraguza ataco babona kugeza aho bipfuza ko hopfuma haza umunyamahanga akaba ariwe abatura iyi imitwaro kubwo kwihebura. Abasangiye urugamba na Hussein Rajab kuva mu ntango barazi ko atagendera ku gakuku canke ngo yisunge amarangamutima y'uyu canke uriya, yisunga ikirangamisi c'ibanga ry'indinganizo z'ibikorwa vya politike. None ni akaryo keza kuri we kuko iyo umurundi ari mu ngorane niho ubwenge bwiwe bukora neza, akabona aho yihendeye n'ivyo akwiye guhubura. Uze utinye umugabo afise ukwihangana nk'uku kuko aba yizeye ko hari umunsi integuro ziwe zizoja mu ngiro uko avyipfuza. N'abandi bige banamenyere kwihangana cane cane ko hari ivyo batari bwishoboze. Abaswahili nibo bayamaze bati fuata nyuki upate asari, kurikira uruyuki rugushikane ku buki. Iyo rero ni intahe twari twashingiwe no umunyagihugu agaruka ku bijanye n'urugamba rwa Hussein Rajab ndetse n'uburyo yoba agiye gutahuka nkuko biriko biranuganurwa. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi ariko aravuga ku bijanye n'intahe y'umunywanyi wa CNDD-FDD Dakunda kutwandikira kuri runo rubuga. Kuwa mbere narabasangije intahe y'umukunzi w'uru rubuga yavuga ko akivyuka ikintu ca mbere akora ari ukuraba ko atankuru ncanca iriko, yongera kandi adusangiza inkuru yamukoze kurusha izindi. Kuva ubwo muri benshi cane mwanyandikira intahe zanyu. Reka muri kino gitondo ndabahe iyi ntahe y'umunywanyi wa CNDD-FDD kugira yorohe gusoma ndetse twayiciyemo uduce tugufi. Yanditse amajambo menshi yafatanije nk'uko mubibona ku mva mu muryango w'aba CNDD-FDD. Mwiriwe canke mwaramutse, na jewe ndi umwe mu bantu bakurikirana uru rubuga kandi mva mu muryango w'aba CNDD-FDD. Wewe inkuru udushikiriza ntaworonka iyo avuga iyo areka, ariko inkuru yankoze ku mutima ni iyo watabarije Bunyoni. Icankoze ku mutima ni ukubona waruhise kumutabariza utitaye ku byo yakoreye abanyagihugu, ariko urabirengana. Ndipfuza kandi ko tuzoharura mu gihugu cose. Wowe ndazi neza ntakekeranya ko igihugu utazoba ukiri muzima, CNDD-FDD ikaba ikiri ku butegetsi. Igihugu kizotembamwo amaraso y'abishwe kubera babuze uwo batabariza. Sindaguciriye imizi ikuzimu kuko si jewe nakuremye, ariko ndazi ko utahura ko umunsi umwe uzosanga abasokuru bacu Rwagasore ndetse na Ndadaye, Imana nyene amahoro ikuzigame. Jewe ndashaka ko umunsi umwe tuzoganira maze nkaguha intahe z'ibiriko birakorwa mu gihugu byose nk'uko mba muri CNDD-FDD ndetse no ku rugamba rwabo n'ibyo bakora. Uyu muntu rero narabuze amajambo nkoresha kumwishura aha,
abimenye ko yakoze ibintu bikomeye cyane. Yari ikaba ari intahe y'undi muntu nawe yari yatwandikiye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mukuru n'ibiganiro kuko turashikiriza kuri iyi saha. Tudusozeje ngaha turaza gusubira n'ubundi makuru araza kuba agezweko.